Hirya y'ejo hari inkuru yatanzwe n'iki kinyamakuru cacu arico canyu Jimbere, ivuga yuko umugwi ujejwe kuraba ibikorwa vya PAEEJ, le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, wagiyeho. Hanyuma inyuma y'iyo nkuru urwaruka ruratanga ivyiyumviro bitandukanye bijanye n'ukuntu rubona uwo mugwi mushasha wari uje. Hanyuma ndiko ndasoma neza ca nsanga umengo vyoba vyiza yuko nza ngaha kugira nce aho iyo nkuru yajiva, hanyuma nongere ntange umuco kubijanye n'urya mugwi. Ahanini usomye ivyanditswe bijanye n'ukuntu urwaruka rwafashe urya mugwi arico mu gifaransa twita Comité Technique, birerekana cane yuko urwaruka ahanini cane rutashoboye gutahura ico iyo irya Comité Technique ijejwe. Umugambi PAEEJ ufise ico umuntu yokwita inzego zitatu. Hariho urwego rukuru cane ariko twita Comité de pilotage, hakaba urwego rujejwe gukwirikirana ibikorwa vya PAEEJ ku rubuga aho tugiye hose, ubwo nabwo rwitwa Comité Technique. Hakaba rero n'urwego rujejwe gushira mu ngiro umugambi ariko bita l'unité de coordination, ari nabwo rwego jewe ntwara. Rujya rwego rwagiyeho irya Comité Technique mwavuze, n'urwego mu bisanzwe rufise akazi gakomeye, nigo rujejwe kuraba yuko ibikorwa twashinzwe muri PAEEJ biriko bigenda neza, nigo rwemeza urutonde rw'ibikorwa bizokorwa ku mwaka, ico umuntu yokwita plan d'action annuel, nigo rwemeza amafaranga azokoreshwa ku mwaka, ico twokwita kandi le budget annuel, nigo ruraba nitwaba ku bajene turiko turakoresha amafaranga nk'uko twari twabivuze, ni nago rushobora kuvuga ruti aha hantu muriko murihenda, hajya muriko mukora neza, hajya muriko mukora nabi, maze nimurabe mubisubiremwo, hanyuma rugaca rutanga ivyegeranyo. Ivyo vyegeranyo rero bagaca babiha ya komite ya rwa rwego rukuru ari bita Comité de pilotage, ariko rero ruba rujejwe kumenya uko ibintu biriko biragenda. Ikindi nashaka kuvuga nuko ugo rwego irya Comité Technique nkuko nararavye nsanga urwaruka rwinshi ruvuga ruti mbega mana yanje abo bantu babahaye akazi bari basanzwe bagafise, bwa bundi rero abafifise nibo bazoronka amafaranga, baragiye kurya bose ibi nibi. Nashaka ndabamenyesha yuko borema bajya abantu uko ari 9 nta numwe azohembwa mu mafaranga ya PAEEJ. Sakazi baronse ahubwo no kwitanga kugira ngo bashobore gufasha umugwi PAEEJ maze ushobore gushika kwihangiro wahawe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Byarabonetse neza yuko urwaruka rufise ubwoba ruvuga ruti ivyo ari byo byose ngira ngo wa mugambi nyene icubahiro yatwemerera yuko uzodufasha mu kwitunganiriza ubutunzi bijanye n'ubutunzi n'akazi, barahejeje kuwutwiba, barahejeje kuwutwara, kuko murabona abo bantu baje ntawuzi baje bava, hariho abari bahasanzwe ntitwagize, hariho n'umujene yaje adusanga ku biro atubwira ati natahura igituma ibintu nk'ivyo baraye babikoze. Bati burya rero twarumvise yuko bamwe umukuru nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yatoye ubwa mbere bamaze kubakura, ngo bari 14, ngo ubu ngo hasigaye ngo ari 6, ngo ari 9, ngo hari 6 bamaze kwirukanwa. Nagira ndabamenyesha yuko borema igihe cyo gutanga akazi kubijanye n'abakozi bazoza gukora muri PAEEJ nikiragera, kubera ko ijya Comité Technique niyo yategereza kwemeza amategeko amwamwe ajejwe ibijanye no guha akazi abantu. Nubwo biruko hari ibintu byinshi tumaze gukora, ubu turamaze guha inyigisho zijanye n'ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bw'ingurube kugwaruka rurenga 700 ruri Igitega, Imwaro no mu Kayanza. Ubu turacari ko turabandanya ko iyi Comité Technique yagiyeho duca rero twemeza ico umuntu yo kwita ama budget, n'est-ce pas,
twiyumviriye yuko yofasha mu gushobora guha imitahe ubwo rwaruka ruzoja muri ubwo bworozi bw'inkoko n'ingurube. Hanyuma ntibave bumva bati none muzokorera ku ngurube cyangwa ku nkoko gusa. Oya, tuzokorera ku bisata indwi, kandi nibaza ko maze kubisigura akatari gake aho maze guca hose. Ikindi nagira mvuge, ejo nararonse message y'umuntu ambwira anyereka ibintu abantu bashize kuri internet ku marezo sociaux, bavuga bati hari umuntu ahamagara ugwaruka ngo nirutange ngo amaprojet ngo ari innova ngo kugira ruronke ngo amafinancement ngo ivyo bintu ngo vyavuye ngo kuri site web yiwacu. Nagira ndabamenyeshe yuko kugeza ubu tutarahamagarira ugwaruka kugira ngo ruzane imigambi yago maze rutangure gukora kuronka amafinancement ya PAEEJ. Nta wuzi ico bagamije. Nagira ndababwire yuko umunsi tuzotangura gusaba yuko ugwaruka ruzana imigambi yago, tuzobikora icese tukabimenyesha kugira ngo abantu bose babimenye ico umuntu yo kwita communication officielle. Ico kintu tuzogikorerako. Rero twasanze burya site web yiwacu yabaye piraté, nico gituma rero twaje tubanza kuba turayihagaritse kugira ngo tubanze turabe neza iyo ivyo bintu vyaje biva, kugira ngo ntihagire abantu bashobora konona igikorwa turiko turakora. Nkaba rero nashaka nongere menyesha ugwaruka, ndaruremesha, ndarubwira yuko bajya abantu 9 ntibaje gukora, nta kazi bazohemberwa bafise, baje ahubwo kudufasha kugira ngo dushobore kwemeza amategeko n'ibindi byose bijanye no gukora kwiza kwa k'uyu mugambi PAEEJ. Murakoze.